Shalom shalom bakunzi ba Horikana TV, reka ndabaramutse ndabifurize ibihe vyiza. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Cistrine Haziyo kuri micro, umutumire arabaramutsa arabibwira kazi. Ndabaramukije gose abakunzi ba Horikana TV. Mazina yanje nitwa Kevin Pastor Nibyo Rondas. Nshimiye Kristo atwemereye kino gitondo kongera kubonana. Yesu abahezagire. Urakoze cyane kandi turaguhaye kaze cyane kuri Horikana TV, twatugukumbuye. Ego. Murakoze cyane. Ego. Imbere yuko dutangura ikiganiro reka dusabe pasteur habanza dusengere. Ego kaze. Kadusenge. Mucunguzi wacu Yesu Kristo turagushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye iki gitondo ciza c'ubuntu. Tugushimiye ko abikunze ukavyemera ko twongera kubona icaka c'umurango nuhabwe icubahiro. None tuguhaye kaze muri kino gitondo muri kino kiganiro ngo bane natwe dufashe imigabo y'ikuzimu kuzima bwacu mu izina rya Kristo, ariko turasenze ngo mwami umuntu wese ugikurikirana kino kiganiro kimugirira ikimazi ku bugingo bwiwe. Urakoze kuja kubana natwe muri vyose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane kaze cyane mu kiganiro, ndetse ndahaye kaze n'abakunzi ba Horikana TV. Tubibutse gukora subscribe, share hamwe na comment. Turashaka kumva amakomantere yanyu. Nuko rero ikiganiro cacu reka tugitangurire ngaha. Tugiye kuvugana ku kintu ingene umukozi w'Imana akeneye kwifata mu rugo bibereye. Bega umukozi w'Imana arashavura mu rugo, bega umukozi w'Imana arakwiye gukubita umwana, bega umukozi w'Imana arakwiye nyene ibintu nk'ivyo turabica ijya nino. Ndazi yuko muraza kugirana ibihe vyiza natwe kaze pasteur. Muguwe neza cyane. Ndukuri turashima Kristo. Genda bibona. Ego ishengero rigenda neza. Ishengero riraho ryatanguye kumenyera tuguwe neza. Bega nk'umuntu yovuga ati nanje ndashaka kwifadikanya namwe umunsi umwe twotumbera he. Dukorera haruguru ya zone Musaga. Ukirengana zone nyene urupango rukurikira muri urupango nyene dukorera. Tubahaye kaze, turakora ku munsi wa gatatu gera saa 9 gushika mu saa 1 y'ijoro, abaro gusenga no gusengera abantu ndetse no kumva ijambo ry'Imana. Ku wa gatanu yego ni louange ba vendredi ikaba de 7h à 19h. Iyo ni programme yo gusengera abantu. Programme yo gusengera abantu, amasengesho muri rusange aba mercredi à 15h jusqu'à 19h. Ariho gusenga no kubohoza bene data. Tubahaye kaze rero agacaho n'amasengesho kandi ashobora kuba mu gitondo samedi gushika saa 10. Tuba turasengera abantu kandi amadimanche bari 9h à midi. Yego. Urakoze cyane. Hama uwo umuntu yidirija ngaho yo cavuga ngo ngiye mu rushengero rwitwa gute? Yitwa Église Rehoboth. Yego ni Rehoboth Evangelique. Yego. Rehoboth Evangelique. Urakoze cyane. Igihe kimwe tuzorondera akanya tudusimbe tuze twifatanye nabera. Kaze cyane. Kujijambo. Yego. Ego rero nkuko wavyumvise ikiganiro tugiye gukorana. Tugiye kuca ijya nino turaba ingene umukozi w'Imana nguvuga ngo cancane ku pasteur, turaza kuvuga ku pasteur ni gute yo kwitwara mu rugo. Mbega habaye nk'ikintu dufate nk'ubuharaje nk'ikintu kibasatira mu rugo, pasteur akwiye guhagarara amagabo akagwana navyo canke uca wiruka muri chambre ugasenga nyene bikavaho. Iyo umwana yakosheje bigenda gute, iyo umugore hari utuntu tutagenda neza bigenda gute kazi. So ikintu cyambere novuga mumve yuko kuba pasteur ntibikwambura uburenganzira nk'undi mugabo wese canke undi mushinga ntayubatse. Hama hejuru yo kuri pasteur utegereza kugira inshingano nk'izabandi bafise z'umushinga ntayi mu rugo. Utegerezwa guhindira abana, utegereza gukurikirana ubuzima bwawe bw'urugo. Mu ncamake ntaho mu buzima hejuru yuko ari pasteur mu rusengero akwiye kugira ubuzima nk'ubwo abandi bapapa bagira muhira mu bisabane y'abana n'umugore wiwe ndetse no gukurikirana ubuzima bw'urugo. Ni kuvuga ngo uvuze byo guhana umwana cyangwa guhanura umukenyezi wawe canke icotera mu rugo, utegeza guhagarara uko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo. Iyo ari umutwe w'urugo bisigura ko ategeza gukingira abasigaye bose. Urumva rero nambara kije gihanga urugo
ivyo ni no bivuga mu nzira zibiri twebwe biraduhamagarira kugwana mu buryo bugaragara n'ubutagaragara kandi intambara zose ntituzigwana kumwe ari intambara bisaba ko umuntu agwana mu buryo bw'imhemu intambara z'ibisigo birasaba ko twisonzesha tugasenga tukazisenda muga intambara zituma umuntu ahagarara akavuga ijambo ry'umushinga ntahe mu mubiri turahagarara nk'abandi nka bose tugafata ingingo zorohereza abo mu rugo rwacu canke zitumbereza ibintu mu rugo kujya kundi mushinga ntawe ari wese ntibisigura yo kwa pastor rero ko bica bikuraho za nshingano canke wa mwifato kuko hariho mwifato n'ahatari pastor umuntu w'Imana afise umwifato ategezwa kwifata rero no mushinga ntahe wari wese tumuhamagara kugira umwifato w'umuntu w'Imana cyo kimwe na pastor atazugira umwifato w'umuntu w'Imana rero izo ntambara numva ko tuzikora mu buryo bubiri iyo bisaba gusenga tusagusenga mu gihe twarabye tugasanga ico kintu gisaba amasengesho hari nibisaba yuko tuvugana nk'umuntu n'uyundi tubiganirako ego akarero kamwe ka hafi umusuma araje kukwiba arafashwe ikintu ca mbere wamukorera ni giki ikintu ca mbere nyokorera umusuma namufashe nk'umuntu w'Imana ubwa mbere namushikiriza ubutungane ca mbere cyo c'amategeko y'igihugu aratubuza kwihanira namba twamufashe ivyo ntivuga si rero dukwiye ahubwo kuvyumva gose sukumukubita ngo tumubaze ngo tumuvunagure n'amategeko nabitwemerera ahubwo twemerera nuko mushikiriza ubutungane bukamuhana bwisunze amategeko ni naje nka pastor namufashe ca ndabo bwa mbere yanyivye iki mbega ico kintu gifise agaciro nyabaki kandi nk'umuntu w'Imana ndaraba icaye muteye mbe yivye iki uwivye muduga n'uwivye ibirebe by'umuceri si bimwe ndarabe icaye muteye mpamvu mbe umuntu akwiye kumushengeza cyangwa uyu muntu arakwimanura iyo mbonye ko byo umuntu by'ukuri yakoze ico kintu gikwiye kumushengeza imbere y'amategeko turamujana imbere butungane mbwe mbonye yuko by'ukuri ivyo yakoze bihwanye no kumva ko yarakihano mu byeri korakora canke yagize umwifato umugata wawe mwifato mwiza ko nta musuma n'wagira umwifato mwiza mugankara uburemerezi bwe byatwaye iyo mbonye ko ataco byo binyagije canke binkeherije ndamuharira ubwo kumuharira yivye ibiro bibiri vy'umuceri ntiwoba ushatse kugira ngo ukuze ingeso ziwe kuko agatima kabimuteye ejo azogaruka yibe n'ibindi icambere cyo nagira ngo ubwire yuko bavuze ngo inkoni ntishikira ingeso ko biri kose icambere cyo mu gihe ivy'ibiro by'umuceri ndara bakatari inzara afise hama nkamuhanura nkamwigisha ukunge nashobora kurondera ibyo biro by'umuceri ativye rero ikijya kunyereka yuko yabaye ingeso ni mu gihe uwo muntu asubiye mwifato mugabo mu gihe mbona ko uwo muntu yari umupfasoni canke yari umushinga ntaha afise umuryango yakehaniwe asanze mu rugo wanje birahari atari ibiro by'umuceri ndakurikirana ubwo buzima nkaraba by'ukuri yabikoze kuki rero iyo abigarutsemo kandi namweretse inzira nashaka kubikoramwo niho mbona yuko ari umwifato mubi ari ingeso abikorera ingeso atabikoreye inzara watubwiye uti umukozi w'Imana akwiye kuba umushinga ntahe mu rugo iwe akamenya inshingano ziwe mbega ko hariho abakozi b'Imana usanga umwanya munini ya cane gose baba bari mu vy'urushengero kwakira abakristo kuri eglise muri biho ahejeje ngaha araduga canke akajabo kaja mu mahanga mbega ni gute ushobora gufadikanya iyo mirimo yose kugira ngo nimuhira naho ntibakubure za nshingano zawe uzikore ico kibazo kenshi kirakunda kuba ku bakozi b'Imana bafise umwifato nk'uvuze ahamara umwanya munini ku rusengero aho mara umwanya munini muri biro aho yirengagije umuryango wiwe nagira ndabivuge muri buno buryo cyumve cyane ndayikubwire ko ishengero ni rya Kristo ariko umuryango no wawe kandi azokubaza turabarezi nabi Imana duhaye abana ikaduha umukenyezi nagira ngo ubwire yuko mu rugo niho honyene jewe nka pasteur Unidas atasubirizwe mu rushengero barashobora mu rushengero ndasubirizwe bisigura iki bisigura ko turihenda cyane iyo dufashe umwanya munini kumara mu rusengero tukirengagiza abo mu rugo sinatwe twenyine nico kimwe n'abandi bagabo bafata umwanya munini bakawuhereza mu kazi bakirengagiza urugo kandi mu kazi no nyine barasubirizwa ushaka uri deje runaka uzosubirizwa
muga mu rugo n'ahantu tudasubirizwa. Bisigura iki? Dukwiye gushira ingufu nini mu rugo. Rero nk'abakozi b'Imana bagenzi banje numva no bakebura gose kwibuka ko uyo mwana gukeneye, arakeneye kubona papa, arakeneye kubona urukundo rwa papa wiwe. Hejuru yuko wagiye mu rusengero wambaye ikoti, hejuru yuko wagiye mu rusengero uri kurasigura amajambo y'Imana, umwana arakeneye kubona wambaye ikabutura muri ko murakina umupira. Hejuru yo kwihanisha abantu benshi, aragukeneye kubona muri ko murakina, arakeneye kubona muri ko muraganira nka papa, arakeneye kubona ubusabane bwawe hagati yiwe nawe. Kuko tuvyibuke ko niho honyene bazotwakira mu ryo wacu abandi baduhevye. Ushaka kubura umukozi w'Imana uri kuranyumviriza uyu munsi ufise amavuta adasanzwe, atumigwa kenshi, uri rurangiranwa abantu, buri dimanche baragutumira, ariko nagira ngo ivyo birafise igihe aho tuzosaba kukwibuka. Birafise igihe batazosaba gutumira. Uzosubirizwa. Hazoza uyundi muntu runaka ahagurutse mu gihe ciwe. Ariko ahantu tudasubirizwa mu buzima ni mu rujyo wacu. Aho nama nibuka ko umunsi napfuye umwana wanje wacitse imfuvu. Se azobagiye. Naho umugore wanje yo kwihomariya anko akakaronka umushinga nawe abana. Ariko umve ko uyo mwana kuri jewe ntasubirizwa. Aguma avuga ngo papa. Ndakumbuye papa. Ndakeneye papa. Ariko mu rusengero aho tumara imyaka 20 urashobora gusubirizwa, imyaka 15 urasubirizwa, imyaka 5 urasubirizwa, ndetse no mu mwaka umwe urashobora gusubirizwa. Bisigura iki rero? Nagira mvuge kuri cyo kintu vuze, dukwiye kumara umwanya munini muhira. Dukwiye kwitaha abo mu rugo iwacu cyane usumvya mu rusengero. Kandi urusengero nabwo ni byiza kutagwirengagiza, ariko tubi balance. Tumenye ko hariho umwanya wo kureba vy'Imana, tumenye ko hariho no mwanya wo kuba mu rugo nk'umushinga nawe. Ni mu gihe tubona birahari abakozi b'Imana benshi bariko barakana. Sinovuga benshi mugabo barahari, naho bo bari bake mugabo barahari. Ico rero nk'abantu babakwirikirana kubera ko umutwe wama ari wo uri hejuru y'ibintu byose, ni wo karorero keza iyo tubonye nk'umukozi w'Imana yahukanye. Irevre biraba mugabo abari ibintu bidasobanutse gose, utohava wiyumvisha byoroshe. Bega iki kintu coba kirimwo co kudaha umwanya urugo rwiwe? Ego cyane. Ego hari impamvu nyinshi zituma abantu bahukana. Cyambere coco umuntu ashaka kwahukana kwa mwenye umwanya wo kuganira nawe. Bibaho hakaba n'igihe Satani atera mu rugo. Mu rugo. Hama namba bibaho ku mukristo yahukana. N'umupastor biraho ko yahukana. Kandi bishobora kuva ku ntumbero, bishobora kuba ari wabitera kwahukana cyangwa umugore wiwe akaba wabitera kwahukana. Kuko ari n'igihe uba mu rugo, ubwo rugo kazobona kuzohereza muri Gehinomu. Kuko urugo rubi ni Gehinomu. Urugo rubi ni Gehinomu. Kuko ikintu cyambere cyo kumva, Imana yahaye Adamu umugore amubera umufasha. Mugere mwana kivye ni mujya gufashanya bitekihari. Mujye bona yuko ataje gufasha agutera ingorane, urashobora kubura ubugingo kubera urugo rwa ugahitamo kubivamo. Harabahitamwo kuruvamo. Bega ukiri ngaho nyene ntaguciriyemo. None nagira ngo uba warabisengeye ukavugana n'Imana uti ubu niwe mufasha ndaguhaye, bishobora guhinduka gute kandi ari ibintu wasengeye? Umbaje ati namba warabisengeye mbe bishobora guhinduka gute? Yesu yavuye mu ijuru aje gucungura abari mwisi. Sivyo? Yaje gucungura abari mwisi. Yavuye mu ijuru baramwita kujya kwa filme, bizogenda gutya, bizogenda uko, hazotangura iki, hahereza iki. Mugabo sinzi kurasa muri Bibiliya yavuga ngo igihe cegereje yaduze umusozi gusenga. Yaravuze ngo umutima urabikunze, ariko umubiri uravyanse. Bisigura ngo hariho kunanirwa. Kandi bibaho ku dimension zose, ku ntamboko zose habaho kunanirwa. Ariko icyo nshishikariza abantu bivuga ngo hayigo wihangana agashitsa kwiherezo. No kangurira abantu kwihanganira ibibazo byo mu rugo. Sinshigikiye abaruta abahukana, ndashigikiye cyane abantu bari mu ntambara mu rugo ariko bariko baravyihanganira. Nta ntambara nimwe itagira iherezo mu buzima.
kuko urugo rugizwe n'intambuko zibiri ni uruhagarara n'amahoro. Rero novuga ngo Bibiliya muri Matayo 19 bango kwahukana bibereye abantu b'Imana. Ntiduhamagarira abantu kwahukana, ariko hari n'igihe biba ngombwa ko dukonseye abantu mu gihe tubona kumwe muri bo agiye kwica urundi kandi afite ibimenyetso bigaragara, urashaka guhusha gahesha, kuko Bibiliya tubuza kwiyahura. ukamuhanura kupfaye. Hari n'uwo nuhanura kwitura ubutungane, mbwa kabaragumyeyo. ntushobora kuguma kandi wituye ubutungane. None sipoza ko umuntu mubana yakarije umupanga kandi yawujije urubona, none ndaguhanura ngo ujiye kandi umupanga uhari. Oya, sigura ko harabo tuvuga tuti urakwiye kubanza guhesha. Bibiliya twemerera guhunga, kabanza kukizura. Yes, ugaha umwe mu bakanye, umwe muri mwebwe kamuhakanya ko kwiyumvira Kwinjura. bikaba ngombwa ko usubira mu rugo mu gihe umutekano ugarutse. Hari gihe biba ngombwa ko duhunga, kandi guhunga ntisura kwahukana. Oya, hagiye umuntu bahukanye khayirema yahukanye biramenyekana ko yahukanye agize divorce. Mugana namba bakiri mu rugamba rwo kwiruka no guhunga, narashaka guhunga ejo ugasanga yaraye hanaka kubera ko yahunze umugabo wiwe afise ibimenyetso bigaragaza ko ashaka kumugira nabi, ejo mu gitondo akagaruka. Nuko wavuze uti abakozi b'Imana, umupasteur uzosubirizwa mu rushengero, ariko aho utazosubirizwa ni mu rugo rwawe. Gerageza uhe umwanya urugo rwawe. Ariko ngaha naho ushobora gusanga umugore nawe ari nawe abituma. Mbega abagore b'abapasiteri bobo bahanura iki? Umugore umupasiteri cyo muhanura bwa mbere akwiye gutahura umuhamagaro w'umugabo wiwe. Akwiye kumenya igikorwa ajejwe. Hejuru yuko ajejwe urugo rwiwe arafise n'izindi ngo ajejwe. Sinzi ko icyo kintu mvuze gitahuritse. Arafise izindi ngo ajejwe. Hariho umwanya bisaba ko aba muri biro, hari umwanya bisaba ko aba ku rusengero, hari n'umwanya bisaba ko aba muhira. Bisiguye ko rero hari n'abagore bavyifatamwo nabi iyo batabonye umukozi w'Imana, biyumvira ko ari ahandi hantu runaka, kandi ugasanga no kumwekika gusa, ubundi bwo uwo mukozi w'Imana ukakorerwa c'Imana. Hakaba n'abagore bishebebe, ugasanga ngo narumvise ngo warakiriye ngo madamu naka ngo mubiri mbiho, ngo warakiriye abakobwa muri biho. Eske umukozi w'Imana ntiyakira abantu bose? Nibaza yuko buvyirengagije, kuko n'igihe mu bana n'igihe guhitamwo wari mu bandi kandi yabana n'abandi. Kwiye kumugirira icizere. Ni usivye ko ari pasteur n'undi muntu wese yubatse, mu gihe udafitiye icizere umugore wawe cyangwa icizere umugabo wawe, wamaze kunanirwa, kuko si umunyororo ngo mupfunge, kuko n'abanyene bavyarira mu mpimba. Si sawa? Rero bisaba yuko umugirira icizere. Hari gihe usanga uwo mugore avyifashemwo nabi, kandi ari gusanga umuntu akantu gatoya gusa aragahagazeko, ugasanga bigenze nabi mu rugo. Bisaba ko nobabwira ngo tahura umuhamagaro umugabo wawe arimo. Ari mu gikorwa ategeza kuvugana n'abandi, ari mu gikorwa ategeza kwitaho n'abandi. Hejuru yuko uri umugore wiwe, hejuru yuko afise abana biwe, hari n'abandi bana Imana yamuhaye mu buryo bw'impemu ategeza gukurikirana. Bisaba ko rero uvyumva, hari umwanya umubona n'umwanya utamubona. Kandi abakozi b'Imana tuje gutaha ni nk'uko umuntu afise umugabo akora cyangwa umugore akora, hari umwanya w'akazi. Natwe tufise igikorwa twahawe cyo gukora. Nakazi turafise boss wadutumye umuhamagara muri twebwe guhagura gukora icyo gikorwa runaka. Bisa n'abantu atonze ku kazi agiye gukora igikorwa runaka. Iyo tegeza gutahura yuko uwo mushinga ntaye wawe ari mu kazi. Ngwakarorero. Mbega iki umugabo wari umudokiteri cyangwa umugore wari umudokiteri, wogira ikibazo ko avura abagabo? Abantu bagira ikibazo kuko nta muganga avura igitsina, umuganga avura umuntu. Twe turabaganga rero. Mwumva ko abakozi b'Imana bameze n'abaganga, bavura abantu badasangiye ibitsina, avura basangiye ibitsina. Ni wabona pasteur yinjije umudamu runaka muri biro, c'est ça? Hakaba n'ubundi mugabo yinjije umugore muri biro. Ntibisenda kubwira ikintu kimwe. Ukwiye kuvyumva ko ubwa mbere bwobwo buriya umuntu muri we namba yaragenewe gucumura muri we, acyumvira gucumura muri we ntowe murinda. Ariko umuhanura gusa. Bisigurikire ntagire umutima uhagaze ngo nukore ko aravuga n'umudamu runaka. Oya. Kandi baza kubesha.
hasa kubeshi abakozi b'Imana tumeze nk'abaganga nta mukozi w'Imana asambana ngo nuko abonye ubwambure bw'umugore none umukozi w'Imana yobona ubwambure bw'umugore gute murakura impuzu reka ndabivuge mu ncamake hariho umwambaro w'abantu b'Imana c'est ça iyo tuvuze yuko hariho abantu bagaragaza ubwambure hari umuntu uyumvira yuko ari kuri beach yaje mu rusengero c'est ça ugasanga vy'ukuri yaje yambaye ico twokwita impenereza tuvuge mu kirundi ngira bica vyumvikana ugasanga yambaye impenereza ugasanga vy'ukuri yambaye impunzu ituma abantu botirimuka ugasanga haje umugore mu rusengero yambaye nabi bigaragara ko yambaye nabi rero ndiko nava ku mukozi ni nk'umuganga aravura umugore ari gusa ariko nta musambanye mu gihe vy'ukuri uwo muganga azikigirima ko ari umuganga ari igikorwa ciwe cyo kuvura natwe nk'abakozi b'Imana dukwiye kuba muri uwo mugwi naho boza bambaye ubusa ukwiye kumva ko uri umuganga ariko aravura kandi kire naco dukwiye gukuraho ivyo twokwita bimenyetso bigaragaza yuko uwo muntu nawe ariko arakora ibidakogwa hariho ivyo bafatirako umwifato w'umukozi w'Imana buriya ubushobozi bwo kurongora si igifaransa si icongereza ubushobozi bwo kurongora nk'umukozi w'Imana n'umwifato wawe umwifato nico kintu gikomeye mu buzima umwifato tuma umuntu naka atakwidogera atakwikeka nuwo dukwiye mu bantu b'Imana dukwiye gukorera ahantu hagaragara dukwiye gukorera mu muco bigaragara ko vy'ukuri hariho umwifato muzima ubundi bwo buri abantu bose unabikeka n'umwifato wabo barabazi rero dufise umwifato mwiza nk'abakozi b'Imana abantu bituma tugirira icizere yes ni gute umwana w'umukozi w'Imana we akeneye kwitwara kugira ngo adatirimutse abavyeyi bikunde wa mu pastor ntananirwe cyane umwana w'umukozi w'Imana cyo kimwe n'undi mwana wose afise uburenganzira cyo kimwe n'undi mwana wese umwana wa pasteur afise uburenganzira n'umwana wo mu Kristo naco dukwiye kumupriva ko ari umwana wa pasteur kuko kenshi iyo tuvyibagije gutyo turabakomereza afise light afise uburenganzira cyo kimwe n'undi mu Kristo wese ivyo tubuza abandi ba Kristo nivyo tubuza abana bacu abakozi b'Imana ivyo duhanura abandi bana abakozi b'Imana cyangwa abandi bana babizera Kristo bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu gingo bwabo muri ugo runganwe rw'abajene bari mu rusengero bakwiyogira umwifato umwe n'umwana w'umukozi w'Imana kende naco kwikumva ko namba nakananirwa nawe nyene yonanirwa namba nakatugoragoza mu kugerageza kuraba ko ivyamunaniye bishobora wumve ko ibitero ya mwana wundi n'umwana w'umupasiteri aramutera ahubwo kenshi na kenshi abana uje gusanga bakomeretswa no mwifato twifata twebwe abakozi b'Imana aho twiyumvira ko abana bacu ari binyabugingo aho twiyumvira ko abana bacu ahubwo n'abamarayika ariko sivyo arakujya ubona kundi muvyi afise umwana ashobora kugwa mu makosa hama tuganira abavyeyi kubihanga niko n'abana bacu bagwa mu makosa dukwiye kubihanganira namba ari mu gwaruka mu bajene muri generation yiwe batanguye kuja kwirigara uvyumve ko niwe wawe tuja kwirigara ushaka kubimukingira muronderera urundi gwaruka ufise intumbero yo kubahanura cyo kimwe mbwa nuvije ngo urumva ko wari wamanda mukozi w'Imana ngo nakwe kugira ibi oya nibikunda atezagira ubuzima nk'ubwo abandi babayeho ukwiye kumuhanura nk'uko abandi ubahanura ntuciyumvira ngo urumva ngo habwo ngo ndamugaranira ahantu ngo ku buryo ngo uyu mwana ngo atomara amaza muri quartier oya nibikunda naco gituma ukunda kuvuga benshi bavuga ngo abana bakozi b'Imana ntibakizwa ariko usanga tubaremera ya ugasanga uri kura muhata mu bintu atanumva muri we bitane muri we bisaba ko erega nije mwana hamagawe yego nije nahamagawe se umwana wanje yahamagawe ni nabantu bavyifatamwo nabi kudufatira ku bana bacu bakadutuma urutoki bitwaje abana bacu mwumve ko nitwe twahamagawe sabana bacu bahamagawe mugabana nabo barabijyako nkuko nabandi bana babijyako uko tuvuga abandi bose bakatwumva niko nabana bacu batwumva uko twumva umukozi w'Imana cyangwa umukristo agashira mpungiro ibyo twamwigishije niko n'umwana wacu avyumva iyo mwemwe yera amushoboje akabeshera mu ngiro
cyangwa nabo basangana umugarariki nk'abandi. Rero vyumve yuko ndetse no nasenyera abakozi b'Imana kenshi turatsitaza abana bacu cyane niyo baje mu rugo, abandi bakozi b'Imana uja gusanga umenga dushaka kuberekana ko abana bacu batojyokora. Nibagira ikintu bakoze kitahwanye n'ivyo kigaragara ko umenga twareze nabi. Oyaye turi mwisi. Ega abana bacu bigana n'abandi. Abana bacu baja mu manza tukimwe n'abandi. Bakinana n'abandi. Anniversaire bazitaba nk'abandi. Rero vyumve ko ahubwo na cyane cyane Satani arabatera gusumbya abandi kuko agwanya umuhamagaro wacu. Hari igihe abakoresha kugira ngo vy'ukuri bigaragaza agasemba kuri twebwe. Kandi biri tubwira ngo umuntu umukozi w'Imana kuko niko Paulo yandikiye Timote yavuze ngo umuzoshengera kwiye ku umuntu w'inyankamugayo muri vyose. Iyo rero muri vyose harimo n'abana bacu. Ariko muvyumve ko hejuru abana bacu bafise uburenganzira kimwe n'abandi bana. Rero ntibadutuma urutoki cyangwa baducira imanza bitwaje abana bacu, nitwe twahamagawe. Twahamagawe mukwiye gucira imanza twebwe kuvyo dukora. Apana kubw'umwana wanje, apana kubw'umugore wanje. Urakoze cyane. Dusa n'abasozera ikiganiro, ndashaka ugire impanuro uhaye aba pastor bose bariko radukurikirana, abakozi b'Imana bose aho baherereye bariko radukurikirana, ingene bakwiye kubaka urugo rwabo neza, bakaha umwanya ivyo barimwo ndetse n'urugo rwabo bakaruha umwanya kugira ngo bikunde ibintu bigende neza. Novuga ko icambere no bakira ko nabarira ngo felicitation ndabakeza kuko Imana yarabizeye. Hejuru yo kubizera ntibirengagize urugo rwabo. Urugo ni fondation ikomeye y'ishengero. Iyo urugo rujogajoga, iyo urugo rudakomeye n'ishengero ntirikomera. Dukwiye kumara umwanya munini muhiri wacu. Dukwiye kumara umwanya munini mu nzu zacu. Dukwiye kumara umwanya munini n'abana bacu n'umukenyezi wacu. Dukwiye kumara umwanya munini n'umuryango Imana yaguhaye. Ubiteho, ubaganirize nk'undi mu papa wese. Wanashima ukwiye kubaganiriza n'ubuzima busanzwe. Ntubaganirize muri Matayo gusa no muri Luka gusa. Ubaganirize no kwisiteye. Vugana nabo. Bakubwiri igicapo bafise. Bakubwiri ko bavyakira. Mbega biriko biraza bo bavyakira gute? Mu biganireko ugurura ikiganiro ku mwanya umuryango wawe. Ucika umwizigirwa mu muryango wawe, ubone gucika umwizigirwa mu rushengero. Niwa mwizigirwa mu rugo, uzomwizigirwa mu shengero y'Imana. Kuko kenshi tukunda kwiyumvira yuko kuboneka imbere y'ishengero, kwita kuri umurongozi runaka, ukama mu rusengero gusa, kumva kumenga Imana guhamagariye kwicara aho nyene gusa. Oya, urafise ahantu waturutse mu muryango waturutsemwo, nawe baragukeneye nka papa w'abana. Hatebe rero ku mwanya wawe umukenyezi wawe. Nivyakunda tembereza abana n'umugore mu gihe Imana yabahaye uburyo. Batembereze. Bereka ubuzima nk'ubwo abandi bose bafise. Ntibiyumvire ngo nabantu bugaranwe batagira uburenganzira bwo gusohoka, batagira uburenganzira bwo gutembera na papa wabo. Oyaye baho uburenganzira nkuko abandi bose uburenganzira. Ndavyizera no wabikora uzagira urwo guhiza. Ndagushimiye cyane Pastor ku mwanya mwiza n'ikiganiro ciza uhejeje kuduha. Nongere nshimire n'abakunzi bacu ba Horikana TV. Reka nongere kugusaba umusenge turangize ikiganiro. Merci. Mucunguzi wacu Yesu Kristo turagushimiye kubwa kino kiganiro. Tugushimiye kubwa bene data ariko baracumviriza. Reka ubashoboze gutahura umugambi ubafiseko. Turagushimiye ko aya masana kano kanya uhinduye ivyiyumviro vyabo. Reka mwami ubafashe guteramira ingo zabo. Reka uhagarike imiryango yabo. Reka ubaye gutahura urugo icarico. Reka ubaye gutahura ico bagombako uzobukoze. Dufashe mbere ikintu cyose cyosambura abakozi bawe. Dufashe ikintu cyose cyosambura umuhamagaro washize ku buzima bwabo. Ariko turabasengeye ngo hejuru umuhamagaro wabahaye, uwobwe ngo kwitaho ingo zabo, uwobwe ngo kwitaho imiryango yabo. Mana uzobukoze. Urakoze kuvyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.